igihe twe duhunga hari 95 twariko turaswa na leta. Ibi tuko turabona novuga abanyagihugu ba Kongo bariko barahura navyo. Ibi vya Kongo baza natwe bigakandi byo muri Kongo twayibayemo. Bije nyene tubona ngo bajabuka umviriza twebwe twakubiswe recto verso. Twahungiye muri Kongo. Aho je nari ufise umwaka umwe. 1995 twahungiye muri Kongo. Sibyo? Muri Kongo na nsisi acaba intambara ijya intambara ya mbere yo muri Kongo. Y'abanyarwanda. Baca badusangane baza kutwikirayo. Waruzi yuko egabo bari bazi yuko n'imiyama zitazoba. Mbona bizi ko byari bimeze. Ntumbare yarabana barizwa n'imiyama zitazoba. None bibaza yuko ibi bariko baragira muri Kongo uziko bari bagamije iki? Bagamije kuvyonga amatora mu Burundi. Kandi yavage zakugwa na bande ni bande bande. Nabo nyene twarabasubije inyuma kutavyumva brother. Bande. Nabo nyene inyanka Burundi. Ntizibaho ba Pacifique n'abandi bakorana nabo. N'u Rwanda nyene bafatanye. Bobo barafashe amatora yabo mu Rwanda barayategura byarahera. Sivyo? Baca bapanga no kuvyonga amatora yahe yo mu Burundi. Uko nereba brother. Nakusikia. Kandi rero ikintu cya mbere bakoresha babanza ko ikintu desinformation. Bakabanza guhungabanya imitwe y'abantu. Tuba twabibonye kare turabisubiza inyuma. Ahubwo ubukawuri hari twaragize defensive batugomba kubita offensive nabo. Tugomba natwe duhungabanya imitwe yabo nababura amahoro. Kuriki abandi batavyijukira nko nk'aba influencer. Niyo mpamvu wabitawe urabizamwo muri ensemble. Ntuvyitiranye n'ibyo abamkombozi. Ibyo abamkombozi kana kajagari. Beko wiki kwanza utagiye gushikira mu. None je ndagenda gushikira atopa sinze ga place. Tera ubonye yari sindimwo agiye kwiyamamariza umugambwe CDP. Agarega Gaston nkawe we. Waradubeshe kwanza. Habo mwari kumwe mutwemerera amarespectoire. Ico yakoze yakuma ivyunguka. Azambwira ngo none ngo twaguhaye umugore. Gasona oje umugore mwamaye sinamukoye. Je gazo twakoranye 2020 no kuri campagne yo nije nayo mukoreye ariko nawe basi havuka mu Nyakabiga. Yari kuvuma sefata ahantu basi twabone ni kuri 17. Angenda pale basi kavuga ajya kwibarabara. Agafupa basi ashira basi aga Staboro Carolex. Basi banga tibasi restaurant bikatara. Basi zamucha kumubeba basi mujema chapati. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry Abuja Flavor. Chakenya makuru chama kibazanira bishamuvuga mu industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubase dukengurikira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hamadusira dukengurikira nabo bakunzi bisamirizi Irebe FM. Mudukurikirana uvuga mu kiya cimbo kuri 91 n'ibice 4 hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Kuri uyu munsi nawe wibaza ko ndi kumwe nande. Kuri mikoro ariko kumwe na Beni behind the camera ni CK Professional no mu studio turi behind ariko umutumire wacu witeka ni Buda Semavumba Idris. Yego. Maniragabo. Yego. Salama musaza. Meze bon sana. Biraza neza. Ndashima Imana. Today uko so serious. Goma kwitozaga muti. Niko nama brother. Kwa. Ibeze guterere boss. Fresh buse no kwa mwari mwarampe. Wapi ngorane we wari warusakazi muti. Jama twasumira ngo wari waronse job gwe. Job nyawaki. None ubona ko uri mu kazi kose. Kazi kose. Wapi tuje niko nama tuje akazi ndakiha nta ukama. Acha korabi. Aja rero ntaki. Sa? Oya, Ega niko n'abantu bombona nga kuri irebe gacambwe ateba na brass. Mu kazi kose sinamanda guhama views. Kabisa. Kumbe jui ni views za irebe. Je nuko namanitangira abandi bro. Content creator. Naenda tura na CK Professional ku mutwenzi. Karabaniga bose bantondereye ngo ndabagurire. Kabisa. Ngo bana ngo jingo manda guha views none views yo kwirebe uza kuyibaza jewe. Jiwazi. Ndi kwirebe. Ibaze musaza. Fatana n'abasaza bo kwirebe. Kabisa. Jewe misira kitu je natanze ikiganiro gusa. Nta kindi. Nuko rero urumva naho bawambonye hose banagiye gusa just for supporting. Apana ngo mba mu kazi. Uvyisa kazi. Ubonye yuko ari akazi na rimwe. Kabisa. Naho ni sawa. Mr Content Creator. Ego. Simbizi muhira bimeze gute? Muhira ni fresh, ratio iriho no musi nayitanze. Shikanje amerewe neza kwe. Samadaba yambwiye ngo 8,000 yari yasize ku meza ngo yabibutse. Sasa mbona alerte rouge. Ko tubana turi bangaye ko turi ba misiko d'abord urumva
yandikiye message Serugo jewe na Mugisha twagiye muhira hasigaye umugore abakozi babiri n'akabebe make batubayine marake kaba akabebe karizidame mbaka yahekeye mbaka yakaba kihemzemo yakaba kihemze yameshe bras yes kabisa yes mbega wibaze ko Simbizi wase Mavumba uri munsi twamutumiye kugira ngo tumubaze ibiki wibaza ko twamutumiye kugira tuganire ibiki uyu munsi rero twamutumiye Simbizi ngukumbere umwe mu bajene yatangaje abantu mu kwiyamamariza novuga umugambwe uri ku butegetsi abenshi baravuze amajambo atari make ko yoba yarahawe amahera Simbizi ni ibintu utatumenyereye mu bajene na cyane cyane mu ba influencer mugabo tunakubona pare asema Simbizi ko byagenze gute mbega umugambo urawushigikira umugambo urawushigikira abenshi rero barabona ukuntu bashigikira rero umugambo ku butegetsi cyane novuga muri population bavuga bati umujama yari ivyunguka kabisa yoba yari akanoti nakubaza urazi ko ivyo ari ibintu bituma genre n'abajene benshi badatera imbere kwama yuko babona yuko ikintu cyose ugomba kukivunjamwe inoti bakakibonamwe amafaranga n'ubuntu bara umuntu ari umuntu wa mbere kera baganye urwagwa sivyo baganye urwagwa hababonetse amahirwe yuko abantu bahura bakayaga sivyo mugabo ari umuntu wa mbere yatangiye kurihisha urwagwa amahoteli kera baravanga ukigira yugiye hose aho ushitse ugashika kuryama abaza gusa umutware habari inzu jevye nabibwiye na mere ati kubera Jesu okura ari umutware muhira hama hariho inzu abari ku nzira bashika bwabiriyeko umutware yaca baraza uravyumva ubwo buntu rero bwaratakaye kubera amafaranga naho ucubona babubatse amahoteli iyo hoteli siterambere ubugitsi iyo hoteli nta terambere kaye ukaza kwihaya ubuntu oba yaba hari cyitwa ubuntu ukabona umujama ngumva ngo narateje imbere narubatse hoteli umva yateje imbere ikintu kubera aje kurihisha abantu ngabo kera nikunda kuzana ku muzi w'Uburundi bwo umva negwa ibintu byage birahindagurika ku buryo n'ibintu twahabwa ku buntu byari ibintu birihishwa urabyumva byose byage birahi mugabo rero jewe ndaguma kuri bwa buntu nyene si ngombwa ibintu byose n'ikintu ubukoze babone yuko ushigikiye umuntu cyangwa ushigikiye ubona yuko ari amafaranga uri korakorera abavuga ibo kenshi usanga hariho parti runaka y'ubuntu usanga iba yaragiye mugabo irebe nimwe amamuksi nama mbona mubegereye agenda baze barahari hajya bitwa ba Doriane abitwa ba Denika rera sako pari Doriane sio de communication agenda baze ati kweri Simbizi kweri ariko gutumikira pesa kweri abakubura agenda kandi urumva nico umenyesha amakuru abereyeho bara information barazigwa rero twebwe jewe nk'umu influencer yitahuye natanze position yiwanje kandi ivyo nabivuze bien avant man je ariko Simbizi kubera iki uyu munsi kubera iki uyu munsi muri propaganda kubera iki uyu munsi nuvuga gushigikira nuvuga umugambi uri ku butegetsi kubera iki tutakubona mu myaka yahera sinari bwashirire kubera iki uyu munsi kabisa urumva jewe muri kamere kiwanje ndi pratique. Oui, pratique. Et je suis pas théorique. Moi, je suis pratique. Je suis carrément très pratique. C'est vieux. Kuko, muri kahisi. Ego, hari abantu bagiye gukorera amafaranga. Muri kahisi. Umugambwe uri ku butegetsi. Niwe ufise ubutegetsi mu ntoke zabwo. Bisigura yuko ibibazo byose igihugu kiba gifise byose bibazwa umugambwe uri ubutegetsi. Inyishu umunezero uburi mu gihugu ubazwa umugambwe uri ubutegetsi. Sivyo? Ari abantu bateye ubwoba muri kahise surtout abantu mwene batwebwe turi sanse yuko tunywanisha imice yose. Sivyo? Burya ari abantu bashobora kuba badahuriza kuri ibi no ku migambwe n'iki mbwa bagahurira kuri Simbizi wase Mavumba.
ati je vraiment simbizi badahurira ku migambwe ariko bagaruza kuri Simbizi umenye yuko ubu Burundi tubamo no Burundi bwabayemwo amacakubiri menshi baz jewe kuva Burundi bubaho ushaka duharire n'ubu nyene tunapinge tunapariye uravyumva ushaka ubu nyene dupariye umvaga braz hariho n'imigani yahindutse ihindurwa nuno mugambwe uri ku butegetsi iyo migani yahindutse kubera surtout ikintu cyitwa amacakubiri uno mugambwe waragiye urabimanyagura ahanini urazi yuko nivyo vyakoze kuri kino gihugu hari amacakubiri y'amoko amacakubiri y'intara amacakubiri iki umugani wenda kubwiye nta mugani uravuga ngo basha ngo bro ujya diri ngo ni nk'umuntu ngo yanze ingurube he musigiti yanze ingurube musigiti ubu tujyana ahantu mu buyenzi bagurishiriza ingurube imbere y'umusigiti akabenzi bakokereza sayi ubunyene ubu tuje mu buyenzi tugenda kwereka ahantu umusigiti uri yajya mu myidegemvyo wabo nanje parcelle yanje ni nga mugabo kerevyo nivyabaho aho umuntu adandariza ingurube kudandaza ingurube ni kwemera kwiwe ni uburenganzira bwiwe bavuga bras ni uburenganzira bwiwe je aha ndi ku kabare iwanje ku kabare iwanje arafata mbe ikigurube bagitazira gute ari uzina ikibugu mahwenia kasongoye abana simahwenia naruga rukrani kuba wa meza ugasanga yakimanitse neza ni ku kabare iwe imbere nyemere y'umusikman imbere y'ingoro y'umuzeye kuri 24 rero twabona kuri kandi umusigiti uri haje kera habita ngo bashaka kwita ngo nabakafiri mbwa jambo kafiri urayutse kuryomba voilà ibyo byose byabayeho kubera burya bwa butandukanye y'amacakubiri oya sende DFDD ubwa mbere bwo butandukanye y'amacakubiri bamwe bari yarinya bakajari abandi bakajari mugabo no mugambwe rero ibyo yaravyishe yarabamesha yarabikamisha yarakeneye bumbe basati nivyankira ku mazuru reka bazi twite mu madini nivyankiriyo reka bazi tubite mu ntara ivyo vyose sende DFDD rifanya nini iri bikanso uravyumva abantu rero bagomba kuveikira iyo message n'abantu kina partenance abantu mwene batwebwe ba artiste nibo baveikira burya ningo kubera twebwe nta nyungu nimwe ya politique twadukeneye c'est vrai niba bafise ubutegetsi natubwo hari ibibazo tugira muri art yiwacu muri domaine turimo mugabo abatipe nyene kandi batwegereza kure yawo barakeneye ko tubwo dutera imbere kugira tubegere bamenye ingwane zacu bavuga bro navyumva so niyo mpamvu rero je navuze ati natawe bano batipe uzobarabe uzogende ku ma meeting yabo hatangura umushehe agakubita ku ruwaraho yiwe umupatiri Nehemia akubita yiwe buka maze karangiza pastor nawe nakajiki yabana muvuma y'abahandwa yari ikazi bigaragaza ko amadini yose yabana muvuma y'abahandwa yari ikazi nakiranga kiri umwero ungemona pale yaje aje none bisigura yuko niwo mugambwe wonyene washoboye kunywanisha abarundi umurundi akiyumva yuko ari umurundi niyumve yuko ari umuhutu niyumve ko ari umututsi niyumve ko ari umutwa niyumve kera hari igenge gitongo ka mukingo ubu bashi babimanyagura bakubise ngo ni butanyerera kabisa pigwa butanyerera se ahandi iburunga hari ubugenge wasanga bamwe ngo bava muri sud ivi yakuna twatugwitugwi barivunja vunja bembaga bras ivyo nivyo mu Burundi wese yarakeneye none gakaka wewe ariko arivuga
ariko arivuga nta nguvu bigira bwa ati abandi babandi nyene barondera ibi nibi bako bakeneye abantu batawe twebwe nkasebwe bidukora ko surtout ega ahantu ubwo bumwe budahari kumusora bwo bidahari aho utafanya show lakini ukora ega nakibungabanya umutekano none 2015 abasani baduteza induru ikintu cya mbere bakoze ifirambere yaririye bashirahunga mu Rwanda bose barifika abafani n'induki kabisa twe tusigara ngaho turahota baka tukastabilize inchi irasubira kuba normal umva rero sinokwebera ko dusubira hari niyo mpamvu rero ibi bintu kandi bashebanyika kubera ubwa mbere iyo batahura vision hakiri kare bagashira gushirira ugashira hakiri kare ukabona ukaba muri vision mapema hari ibintu bimwe tutari kubamwe ego simbizi ni kibazo kumena cyane nifuza gukubaza ati mbega kweri kukunda umugambwe unuvuga CNDD-FDD braza nukuri nibinda gusiguriye CNDD-FDD habwo n'umuntu yoba atowuhijwe sindaramutahura uyu mwidegemvye ubona aba bakandida bose bagenda bavuga bage ivyo kwivugira ivyo bashaka hari imyaka bitakunda ura munsi umuntu araja nga akavuga ivyo ashaka braza uyu munsi akanavuga man urumva yaratanze d'abord amahoro n'ubwa mbere kuva Burundi bubaho na BBC je yaravyanditse hamara 20 buri 5 amatora akunda c'est la première fois biba uravyo none abandi ko byabananiye urumva yuko uno mugambwe ari wo ufise abantu b'abalideri bashobora gupilota kino gihugu bagitwara heza mugiye twese tugiye ku ntumbero imwe tutahura vision yabo uravye ikino gihugu ukamara imyaka 200 umuntu yishira akizana uravyumvaga bro umuntu avuga ivyo ashaka urumvaga bro umuntu afise umwidegemvyo mimi niribirewa bavuga ati burya aba type muri Burundi bwari bukeneye sasa nta kindi kintu cyangwa simbiza ari muri baba bavuga ati burya jewe ndaryoherwa cyane kuba ari CNDD-FDD iri ku ntwaro kubera yuko nahungutse kumbure bo jewe igihe twe duhunga hari 95 twariko turaswa na leta ariko muraswa na leta 1995 ariko muraswa na leta ya kandi niho uburundi buherukira abantu bahunga ariko muraswa na leta gute wa 1995 1995 ariko muraswa na leta gute leta nyene leta gisubizo cha leta fabe nje ariko kirasaba cy'igihugu cha leta braza hapana ngo hapana ibi by'abantu batera kavuyo bamara guhenda abantu bakaja mwibarabara gute cyarasaba nyigihugu kandi rishye cyagikwiye kubakingira nuko byari biri gute braza igisoda cyaza kigafata wana ngamu Kamenge Chestara ajya ma BM artillery kikarungika ama mortier na obi muntu uzenya mu Kamenge mikarti nombaga braza twebwe igihe duhunga 95 nari umwana abasirikare hari dimanche tuvuye gusenga bakorotse bamanyagi bakwiragiza amasase mu isoko abasirikare bari wowe warabibonye ivyo rega braza none nitwambuka Rusizi mu Rusizi twambukira ku bigumbu by'ibitoke no ku mabido bamwe baratwawe no ku shitingi itobotse ibi tuko turabona novuga abanyagihugu ba Kongo bariko barahura navyo ibi bya Kongo baza natwe bigakandi byo muri Kongo twayibayemo bije nyene tubona ngo bajabuka umviriza twebwe twakubiswe recto verso twahungiye muri Kongo aho je nari ufise umwaka umwe 1995 twahungiye muri Kongo sibyo muri Kongo 96 hacaba intambara ijya intambara ya mbere yo muri Kongo y'abanyarwanda bacha badusangane baza kutwikirayo
dushaka twambuka kandi Rusizi kandi tugaruka mu Burundi nambara itarahera igihugu kitaraba stable babasanze muri Kongo badusanze mu makambi y'impunzi bandabo abanyarwanda nagira wari kuvuga ngo nabasirikare abasirikare mu Burundi tobwe twahunze kubera Kongo nico yigushaka gifisa amahoro muri ico gihe ntihari kuntwaro ya Mobutu cyitwa Zaire ari Zaire tuwaba mu ikambi yitwa Mugwenena muri plaine abanyarwanda baca baza ngo kurondera ngo abakoze genocide mu Rwanda ibyo byitwazo bibamba bitwaza n'ubu nyene bibi nyene baza kuturasirayo kandi ibituko turabona bavuga ngo muri Sud Kivu nyene twebwe turaza nga mugabe igihugu ni cyari stable baranyuruza abantu hari ubusuma butagira izina sinzi wibuke ngeye twakoze amatere taxi ajya amatelefone fixe bijya gutele taxi harazi umuntu akaza n'ikarasi akava kwishe nabikumbuka 2003 za 2000 wowe rukajya ari kumva umusuma yibishe nko kera vraiment vuga bro rero hari ibindi bintu rero twebwe twakuriyemo tubona by'umutekano muke uravyumva w'abantu biba abantu barenganya abantu umva hari akarenganyo katagira izina sivyo twebwe hari ibyo twabonye hama turabona denku ibintu ko bitakiriho ko kera byari bimeze kera ko umuntu ko amurenganya ko ashobora kumunyaga utwiwe ivi yakuna amvaga braza rero hari ibindi bintu usanga byarapfuye nabi cyane usanga avec lota sendede ingene nabonye ingene ikora ni shoka ihindura ibintu ubwo nyene irenda ka pore kakunyengetera mako kasanga ibintu byarabaye normalize irenda go example y'amatora amatora tuko turaba okay amatora ya 2005 ntabwo ari sendede yateguwe sivyo kijya gihe ntiyari Paul Ngarambe yatwara Paul Ngarambe amatora arahera fresh 2010 mu matora wazumva ku radio bonaka ngo hariya ngo hapfuye abantu bonaka ngo byagenze uko sivyo 2015 hoho nafise n'abapeti baraho baba kubise grenade bari hano mu kabari mu Kanyosha barasikiye 2020 biratangura kuryoha nabyumva enda yari muri ko ndakora na gasto iraza kwa butamu ba Dr. Claude banapiga mangoma banani nasiki beto takanati kiyage ntari mu mugabo ntari uravyumva 2025 sasa warigeze wumva n'amakuru ngo ariyo ibintu byabaye kuno oya ndo hivyo sasa maraki uno munsi baragiye barafata igihugu baragikura aho cyari mu akajagari kagenda kabamo mpaka baranormalize uno witurabona neza yuko amatora ara y'abarundi umvaga bro kabisa maraki urumva ano kenka ushigikira umuntu akumvise ko uri umurundi ano kenka braz kubera abarundi kwitwa umurundi hari devoir tugira uramva bro hari ama devoir nyene nk'abarundi ugate abantu buri murundi none agomba gukora iki ariko simbizi ni kibazo jenshi nibaza ati mbega kubera iki wewe ubitahura muri ubwo buryo none kubera iki abandi batavyijukira nko nk'aba influencer niyo mpamvu wabitahuye urabizamwo kuko nko mu bindi bihugu turabona abaririmbyi dufite nko muri Tanzania turabona ba Diamond turabona ba Nzenya bagenda muri za CCM kandi ukabona ko n'abaririmbyi bakizego bagashibwa mu nama nuvuga ibinye bariko baritoza abanye bande muri ensemble ntuvyitiranye n'ibyo bamukombozi ibyo bamukomboza kana kajagari mbego wiki kwanza utagiye gushikira mu oya none je ndagenda gushikira atopa sinze ga brass kame moya nawe nje gutakaza umwanya bro uri mufarizo oya we mukombozi buraje je ndakunda perezida cyane mani perezida kuva Burundi ubaho bwa mbere bro atanjya wari gushikira 40% unayijua je dona kene 40% sawa basi dufate none abandi bacaye ngani ipona irayikeneye ko urabyo je nabonye vyonyene se David amajwi yose yamaze kuyakomborotsa hari amajwi bari basanganye hari andi majwi batari bazi uko ayo majwi nayo nakeneye kubera n'umusaza aratora yari yandikishije iki bisaba rabenda bazimu yo bagende kubazana benda bazimu rero ni bande ndagusigurire sha ushaka kumenya benda bazimu wenda kubwiye yuko hajya bavuga bati tutsinda 100%. Nuko ufise ibiharuro neza byuko n'abakuru b'imigambwe bahiganwa nabo bazobatora gusa narabwiye yuko ariyo ijwi rimwe naryo ndazi ko muri ino joro lo 5 bizogera ryamaze kuba maîtrise ko yaramaze iminsi
ari misi usanga bigoye yuko umuntu mwumvisha umugambi ijoro jwi rimwe rero ni ryari umugore wanje umugore wawe ni bisandondere ataratabura icyumviro nubona namba ari kwiboostinga ni karanga namba ari kugira ibiki bakijyo jwi riboneka kandi munzi wawe so kuko ufite 100% ariko ufite amajwi yose indaya ibisuma abaganga abakibosi bose abashoferi nta jwi rimwe girengagizwa muri kampanye kandi buri wese agomba kwiyumvamwe yuko iyo ntwaro ifatira umuntu ingingo ziba zimeze neza abo bantu rero kugira ushobore kubagerako hakenerwa aba influencer urabiva braza cyane none Jenje nabwiye komisiyo namubwiye ati natwebwe atakazi dufise turabaho abandi nabo ni gute mwebwe atabuzi mufise twebwe atabuzi dufise none nkoko yati simbizi je nkori nico kibazo ati wowe weshejweho nikerega nivyo nyene abantu baca bibaza ati none jewe ndashikirwa hajya hanye ko tumubona hajya ahantu umviriza braza je Idris sivyo wasema vumbi ndinze nshikirwa bikagenda neza abafise ubuzi nabwo ni gute byogenda gute eske basi ico kintu basi uracyumvira basiga braza wowe urinze ushikirwa wewe nimi sira kazi nahantu na hamwe nogenda ngo ni mume ngo bayibita gute bwabufa bayita ya mahera basaba utarahembwa credit oya para credit yandi rasyo yaguheranye ushobora kugenda ukavuga ati ega nawe vuga ko ntayenze ngene bayita amugenda muri banki bayita gute gusaba karazi kakanyika ngiye gusaba découvert Mejeri ndo yamaze kuvera muri banki uragenda ukavuga ati barajewe muzoyankata mu mezi angahe okay je ndeya wewe ukora nyene wowe guha nkahandi okay jewe nagaze kuvera saba ndabayeho nta nawe ndabikesha nde nta na hamwe banki yo kwizera ikagwa découvert ubu ndabikesha nde nyene ni ntwaro nziza dufise ituma n'umuntu atakaza afise atiba kabisa no kwiba siniba umuntu azovuga yuko simbizi yaranyibye yaranyeskrotse abishye muri commentaire umuri eba indi wavuga plus umuntu natwebe dushikirwa abafise bo mwebwe mudafise ubuzi twebwe tudafise ubuzi mugareje umugore wanje yarantese yaramaze no kuregera ufise umugore afise licence muri audit et gestion niko bavyita afise licence muri licence na aguma vyibuha kandi abeshejwe n'umugabo adafise akazi adasaba découvert abwo ko peke ni ku cyabwe tere basi nubwo umwe ufata umuntu w'abasi n'akazi basi borongana na diplome yarayibagiriye ku ishuri akaba mu munyenga w'umuntu atakazi afise barumva brass gushika nawe yibagira ko yize umugwa man agisi yagufitiye itako Bagati wewe nyene sibizi nikibazo je bigenda gute kwanza wewe ubane n'umugore wawe mu migambi itandukanye umwe n'umuporona undi nawe n'umusende defted ni munyenga w'intwara sende defted nyene ega inama yabene gihugu iharanira demokarasi sivyo nyakuri sivyo demokarasi ro nyakuri nyayo nigwereze ukwishira no kwizana sivyo demokarasi nyakuri ntibagutegeka amashwayi wawe niyo mpamvu no mu gutora abantu bazi neza babuze ibyo bigisha batanguye kwirizariza urumva ngo abanywanyi bacu bakubise cyane nagiye kubita abanywanyi babandi ubwira mu ruwange credit ujambo buri byo buvuga bagenda ngaho bakabura ibintu basigurira abene gihugu ugasanga abantu bamaze imyaka y'abashinga amateka
none kandi go example sivyo cyangwa mbonye gari sindimwo agiye kwiyamamariza umugambwe CDP agaruka Gaston nkawe we waradubeshe kwanza oya habo mwari kumwe mutwemerera amanesi ndavyanse ico yakoze yakuma ivyunguka ambwiye azambwira ngo none ngo twaguhaye umugore Gaston oje umugore mwamaye sinamukoye Jewe Gaston twakoranye 2020 nukuri campagne n'ije nayo mukoreye ariko simbizi nawe uri ageze ngaze gusaba ivyunguka ngo twaguhaye umugore mbwa akiri honorable urimwe amakenga uje umugore umugore je namukorewe n'umuryango cash nta deni nukuri kw'Imana nta deni nigeze nzabisha umugore urazi umugore wewe ngo wita kwa impembo yanje hari umugore kuri kontra musi yanditse ko ayatanze yose nigo rangwa atashugwaye umuntu mwene utelefona kuri 117 kuri mini yari umuhoro utari ha 117 yo muri mini sante bwiye barabigwa atari Ebola ivyo byose mu bikeshadi sende defde shirira guba kare no umuntu akoroye byaca bigenda gute reka ubari murongo sende defde washinzwe n'ubushikiranganje utabariza kugira ubone ntaka iri suspect impamvu nakubwira ati abantu bose impamvu je vraiment sende defde nayikunda nashe ndayifana fo kurenga gusumba n'abagumya abanga bo kwiparuwasi bras SG yavuze ati umushinga amateka azova mu mugambwe wacu azoja kuba iyo atatorewe azoba atashe ifu kuguma ahantu uzi imigambi y'abene gihugu baba sivyo none wewe nabwiye ati none nka Gaston ubaza gusigurira ikabene gihugu nimwe yari gufuma twereka shanti igikoni shanti igikoni gusa ati buga rero maze ko nabemeye restaurant tirere banajewe no kuko Imana yanagaragaje nga mwizere basi ariko kinyagiye mwaja nasi mbizi none wabona ko azobikora canke byagenda gute ega nuko ega niyo mpamvu gatera abatipe bigenga ko bazira gatwizeze ibintu ko Gaston amazi imyaka 5 muri yigenga ega pro yaramwirukanye nivyo rero arigenga numushinga umva Gaston ni umushinga amateka yigenga yarirukanye canke bisigura yuko uburero bw'abatipe bigenga yarirukanye canke yarikuye baramwirukanye muri prona urumva yuko amaze 5 yigenga muri amashinga amateka bisigura yuko ibi bamukombozi babyozone batwizeza n'imiburiburi ikizere twari kwikura kuri inde kuri Gaston sindimo nawe no nawe no basi havuka mu Nyakabiga yari kuvuma sefata ahantu basi twabone ni kuri 17 angenda pale basi akavuga ajya kwibarabara agafupa basi ashira basi aga Staboro Carolex basi banga tibasi restaurant bikatara basi zamucha kumubeba basi mujye macapati bro ngo nakwereka impamvu rero muri waravuga ati ivyo bintu bizokunda kijagiye muri ndakubwiye basi pambana ushikire ukwezi bwamo vyase lenga mwezi ikiferi basi ugwe kunyenyeri uje kunyenyere siko bavuga target yawe kurashoboka basi n'ibya feringa kwe kunyenyere ukwezi yarondera kwa kumukuru w'igihugu aba yari restaurant twari kugira gusa mugabo inyenyeri yaguye ko n'umushinga amateka inyenyeri nyene niyo jeje ne kararondera niyo mukomboza ne kararondera niyo twabaje ko yarondera abitwa ba Buda bariko bararondera n'abandi ko barigenga uri kurumva imigambi bashikiriza cyane bukaba Miss Miss Burundi igeze kwitoza kucengo nzubakiri barabara Mbaga brother sasa namba dukeneye yuko tuba mwibarabara rimwe tugenda sivyo ivyo bigisha wewe ikizere sivyo ivyo namambwiye n'abantu wewe ubu yaba yadushiriye marefectoire apa refectoire ari mukuru w'igihugu mugabo igisa naco wabyo igisa refectoire basi ubu haravuma Marolex n'ukuri simple igazo cafetaria
uragenda kwa mwarabu mu pizza kandi yase mwarabu mbwira ko ibisaba ngahe basi ukabuzite basi abo mu Nyakabiga basi baje mu Nyakabiga bakeneye amarolex hari isaha honorable atanga amarolex basi kibagisa byaranse basi kiri hafi yacu yagize igisa naco voilà twara kibutse ibyo tubona amafaranga kuya ku media akidoga riri ibi ya bla bla c'est de bla kuna ubu ni kumenya abene gihugu bakeneye biki uravyumva on avance turi mu modoka imwe tuko turagenda imbere kabisa mu modoka rero turenda tuko calme simbizi uravyumva braza ndavyumva cyane simbizi novuga ijambo rire kure guse bana story agana nashitse washitse ururuka kabisa kwaruka washitse metwe dufise destination ariko kweri kinone aba jeune batavyijukira cyane nkavuga cyane cyane aba influenceur kuko ruvuga mu mugambwe sende harimo aba jeune benshi siko babitimbonera kure ego novuga rero mu ba influencer nkuko uri mu influencer novuga abantu bari kumbuga ngurukana bumenyi baboneka cyane rero ko ari kumenga ntitubabona cyane bavyijukira nkuko tubabona mu bihugu ni genre ni 20 mois like as influencer borondera amafaranga cyane umwe yavyanse kurabivaga brass mugabo wobo ibintu byose ndakugeti ni bwa buntu bwamaze gutakara sivyo kandi ubuntu siko vuga ngo ni buri kompande zose ubuntu ico bita ubuntu utu sivyo kwitwarika ivy'igihugu Kennedy no yavuze ati ntuzorabe ivy'igihugu kigwa niko bavuga habwo ivyugiha ya ugiha sivyo burya twese turafise contribution tugomba guha igihugu isi witayemwo urubuto utayemwo nigo rumera sivyo utera umeze nabi bavyo nidukwiye kuba basinda bibaza mu by'ubuzima bw'igihugu none ushayibaza no ubuzima bw'igihugu buri mu minwe yandi buri mu basende DFDD sivyo rero naho rero ugize sinda bibazwa naho nyene usanga nabo bigize sinda bibazwa mugabo no muzi je te jure bizobagora yuko haje wese mbizi nsaba ikintu vyo batera n'isoni nabo batagishize mu ngiro tu comprends gute subiramwo dufate nk'ubu ari ikintu rusangi ko jewe urabizi neza je sindabivye wanje ko naje nari mfise kugenda harabo numvise bagiye mu mugambwe batangura gusama V8 umugambi ndakubeshe none tegetse canke undi umunyana mino kampanye abaririmbyi bagiye asaba baja mu byifuzo braza muri buno buzima uzomenye ivyo ukeneye apana ivyo wifuza umva braza twafise ivyo twifuza urumvaga bro kandi byose ivyo wifuza Imana ibiguhaye birakubera mugabo kumenya ivyo dukeneye navyo bingira akamaro gusomba ko iyo umenye ivyo ukeneye uragera ku vyo wifuza braza sivyo impamvu rero benshi ubona barabati bivanye ne nakahise bamwe n'ingere bagiye baradiaboliza abanaba jewe ndashimira Imana yuko benshi baranamblotse bande bakublotse simbizi hari abantu babazwa no kubona ivyo ncisha ku mbuga zanje gushika naho bambloka ntibabibone bande abo nyine bagira ama promo y'ivyo biboro bagira promo zo kudiaboliza ati pro pacifique yanahazwe surtout niba ari ku mutwe wabo baba bahari yakublotse bo je ndamuronde sindamubona na publication yiwe mbona bisigura yuko yaramblotse kugira mbone publication yiwe n'umuntu ambwiye ati banaka yagupostinze ati nyerekana bira ku telefone yawe yaramblotse ku buryo ntakeneye no kubona ivyo posting kubera iki none mugabo uko bigenda kose gende nka porno wumvize ati kawakera kare kuyeshasha urayibaza ati gereka na umungira ujahi umva braza na ujahi ndaba sevi naho baja umva braza wowe wigira ngo uramblotse ngo urahunze niyo nyene wahungiye ndagusangaye isi sigaye nkanuku ndagutanga ujahi guma hamwe umenya makuru guma hamwe ubona isinzi y'abagumya banga baje kwitabira bazotora uravyumvaga braza ejo ntuzosubire kubesha ngo matora ngo aribwa abatipe nyene bahimiriza abantu kutiyandikisha kuja gutora kubera kugira bunguka iki byo bavuga amaposte ntahari
bariko barahimiriza abantu baje kwiyandikisha none wewe abawe wababujije kuja gutora mu mudegembya biyandikishije bagende gutora kubera abawe babujije kandi nabone kudatora nabwo ni uburenganzira bwabo umva gaplace umva site gutora no kudatora ni uburenganzira bw'umuntu ni wewe nyene ni uburenganzira bwawe kudatora so kusema ngo mugabo wewe umenye yuko udatoye ba winyi uburenganzira kubera ureka gutora mugabo ureka gutwagwa kabisa rero abiyandikishije muri gasinzi ubona y'abagumya banga nibo benshi ko rero wumvise akamo baratubwiye tugenda mwiyandikishe je 5 nari namaze gushika abiyandikishije ego mbaye none CK professional twari kumwe no ruguru sinamwese ko mfite ikarata yitora kabisa ibaze twebwe twaduze umunsi yene umunsi wa mbere kandi nzeza yuko nzogaruka baje gutara amakarata yitora mugara wenda ifite nzotorera muri mukinama no si yomba gamba mucarama tira mukinama bisigura iki bamwe ubwa mbere batangura babuza abantu kujya kwiyandikisha kandi abaho bakabumvira je sinzotora sawa mugabo nuhereze amahoro abafa guhimiriza abawe kutiyandikisha n'uburenganzira bwawe guhimiriza abawe kudatora n'uburenganzira bwawe mugabo nuwe amahoro na wewe abahimirije abandi kujya gutora kandi nucuza guca urubanza ngo muhitamwo abagiye gutora bagize bamvaga brase ibice byari gutora wabibujije bikarera bagiye gutora batsindijana kwijana none vuko bahimirije barandikwa egaye hari abantu batangiye kunyandikira ngo none gasiko ko mbona ngo umukandiza ngo naka ngo urumva ngo nje ndamwemera imigambi yo numvise ari sawa mugabo baraka ikiringo batanze cyarahetse wase kwiyandikisha ubona ne waruzi yuko egabo bari bazi yuko n'imiyama zitazoba mbona bizi ko byari bimeze numva rero abantu barizwa n'imiyama zitazoba none bibaza yuko ibi bariko baragira muri Kongo uziko bari bagamije iki baragamije kuvyonga amatora mu Burundi kandi yavage iyi isani none baruzi ko barondera bagabanutse kwe none haje waruzi yuko byavye muri Kongo zanga baraza ho gusa egabo bakubwira yuko bazoga byarabakongomane gusa indi yaguhenze haje byari bigamije kwica amatora yo nga mu Burundi nubu ubure batangiye kumara nabo kuri bo no hari ama space amabagira ubu nibo kuri bo uruvu bwa mbere byatanguye ari Kongo mu nyuma uribagiye ko n'abasoda ba Kongo bahungiye mu Burundi ndavyibuka none hagize bari bagamije urabumva bwa mu nyuma turabasunika ibibazo vya Kongo tubigumiza muri Kongo no mu Rwanda muri ico gihe amatora yo mu Burundi areka imyamamazo igendane bari bafise gahunda yuko bana nabajya bafise ijya sound bose bahunga kubera bagomba guhungabanya abarundi imitima yabihungabana ubonye abambe batangiye guhunga na business nawe ucawugara ntusubira gukora neza ko atamahoro ubufise mu mutima kuje ndibuka muri 2015 naraguze nk'itapi wasanga tapi gugwa nka 600,000 basanga ndayironse kuri 100,000 n'umpeta avuga ati bana bro je ndabona umutekano muri kino gihugu eba nta cyizero uhari agaca kunje utwiwe agaca yinyikira akabaragenda hakirikanye urabyo rero bigiye bagize kijya gihe bari bazi yuko nubu bizoshoboka partiri ya Kongo none byakugwa na bande ni bande nabonye twarabasubije inyuma kutavyumva braza bande nabonye inyanka Burundi ntizibaho ba Pacifique n'abandi bakorana nabo n'u Rwanda nyene bafatanye bobo barafashe amatora yabo mu Rwanda barayategura byarahera sivyo baca bapanga rero kuvyonga amatora yahe yo mu Burundi uko nereba brasi nakusikia kandi rero ikintu cya mbere bakoresha babanza ko ikintu desinformation bakabanza guhungabanya imitwe y'abantu tuba twabibonye kare turabisubiza inyuma ahubwo ubukawuri hari twaragize defensive batugomba kubita offensive nabo tugomba natwe duhungabanya imitwe yabo nababura amahoro Shamariza ubu nuburate bwo tugomba tubahungabanya biroroshe nasema content gusa egabo bigize yuko bazi ukrera ama content sibacha mwemwe muri abana batunga muko create content bakajanga bagafuruguta ibintu ngo abarundi ngo bagiye ngo kwica ngo abatutsi muri Kongo ega no baracyabivuga atamutwe bagira
asema sasa okay ndo ibi sawa rero bobo ivyo bafise bakora ni bibi gusumba cyane ariho ka TV nabonye ko umunyarwanda raho ariko arabaza umukongomani kazi ubona ngo abarundi ngo barafata ku nguvu ngo ya bahumba ubutwarahombye kuba baragiye rero abatipe rero bobo kauri yabo bakwana kauri ya kudestabiliza ya matora yapa bonona amatora yo ngabo bonone bayonone mugabo rero barayeno kumbe baba bakojeje urutoke mu ntoki burya kijyagiye bari bazi yuko bazotwegereza kure abarundi twese ugwaruka twese cyaduhinduka imbonera kure ndibaza kuva umugambwe CNDD-FDD ubaho bwabaye bwa mbere bashinga ibiciro by'imipira ari umurekarangandikire ejo urumva ngo imipira ngati nta mupira numwe wasose muri permanence y'umugambwe utaguzwe CK nguyu si uya pasike mubaze CK nta mupira je naguze imipira yo guhereza abahungu banje barandi promote nyine yanyisa simbiza umupira bwabaye ubwa mbere ariko simbizi braza je ujya munsi wa nyuma kuri ETS nara telefone nabo bajene ati braza nisangapi ndahura n'umupeti nuze DJ Party DJ kwa Pole kaza peti kumbe na wewe Party yene kera mukwambara ari nyegetse nivyo yagenda kubaza kubera iki ubunyu umenga bisa umenga biroro fashion no mu rusengero ubunzo ubona mu mabisi ku mirongo hose turabona abayandi bambaye imipira kandi byabikobwa byiza ubwa mbere baduhenda yuko ijya nko yari gikoko ko kiturya uranyumva braza ni force braza mukirere abatipe barafashe baradiaboliza umugamba basukwe diaboliza umugamba uri ku butegetsi ivyo bintu biri mu Burundi gusa kwisi nzima umugamba uri ku butegetsi buri saka igiba iba ari imana y'igihugu braza kwebo ingingo bafashe niyo nyene nubwene bavuga ati simbizi ubunyene buzima buhinduke nubwo nyene simbizi nabimbwa man amakonte yose barugara hamwe banzana muhira kugira nasohoka nibibaho singingo none zifatwa CNDD-FDD yatugize igihugu c'abakozi umva braza hamwe buri muntu wese yafronta ikibazo abafise kandi akaba afise na access yuko kironkera inyishu yacu umva braza nagwa example jewe nkoraye nko kera kugira nshobore kuvuga uti ngomba ntegure mariage mbane n'umugore haba parametre menshi umugore hawa urazi kurinda je abavye kwera abavye arabakera ndiko ndagenda gupresenta umugore babanza kumara ati uwo mugore akora iki nibatahura yuko nshobora gutwara umugore je nakazi mfise n'umugore nakazi afise bwaho n'uraza muhira urabe ko gasosi karuje kaba kadahari n'akanyama agatomate yafumagura karobo katomate nyama akaboga ikagenda mu bo braza batubare ngo amahera wasize ngo bayabutse oya nisi wimire yabuze 2000 ntiyagomba guhera akanyama ega wimire uraronka karobo nona karobo none baza karaje ka chef nyere kashanga canga urahekeye yene ukumva ati kahekenyetse urumva braza marake nini baradufashe badushira ahantu mwigopo badufunga amaso ugira nitubone nidushirire wala sivyo kwera nidushirire nitubone ariko simbizi kugira ngo umuntu abone mpaka aje muri uwo mugambwe gusa kandi yose legenda urimo we nuri mu mugambwe we ntabwo mwe n'amashingira nuri Ivengene niho baje kuduhendera aho nyene. Nagira wewe uja muri propaganda uri umunyamugambwe na wewe. Indi yaguhenda. Ajya amajwi y'abakeneye se n'abanyamugambwe. Kandi bakeneye n'amajwi ava mu yindi migambo. Iprona bambaye haga ko bavuze ati tuzotora CNDD-FDD. Sawa Prona. Meni bizo batera isoni
gusimba iprona bashira urukumu kuri CNDD-FDD. Urumva rero ase bajambo bavuze bajya bose bambara imipira tuvuge ko atari abanyamigambwe. Braza henda kwera ingene bimeze. Mimi ni influencer. Umu influencer ni nk'umusoda, ni nk'umupolisi, ni umuntu aba hari kubw'abantu bose, sivyo? Mugabo ndafise uburenganzira bwo gufata position. Ivyo sindi wa mbere abikoze. Uragenda urabe hageze amatora muri Amerika, Jay-Z arakubwira ati jewe ano matora ndi nyuma ya Trump canke ndi nyuma ya Kamala Harris. Braza ivyo ni burenganzira bw'umuntu yitahuye, sivyo? Miye sasa je ndo mu entertainer kugira bavuga bati aba entertainer nta migambwe bajamo. Hajya umuntu yoja mu mugambwe ndamukwereke wa vrai, umuntu yoja mu mugambwe wa vrai, umunyepolitiki ndamukombozi namba kene ofata rukuntu we bace baratubesha ngo ukoranye n'uwigenga ngo ntububwiye muri politiki. Uravyumva? Urabona icyo kintu? Ndakubwiye yuko abakandida bajya abadepite bumva muri Tanzania atari muri Chadema ari muri CCM. Professor Jesse Chadema uyu mwana bajya babara ni CCM aje muri liste umviriza ukeneye kwitoza kuko dabo nka twebwe aba artiste biroshe ko tugira influence bukebuke. Navyumva mukombozi namba akeneye kuba mu deputy inzira ya vrai nziza kandi ryoshe ntagende ace musi drapo ishikane neza mu Kirundi ije muri amashingiro apambana kubera muri CNDD-FDD ni wipanga baragupanga tugira iki ni wipanga. Niyo mpamvu CNDD-FDD utora umugambwe n'utora umuntu. Niyo mpamvu CNDD-FDD nta gihanganye kibaho, umugambwe ni ukomeye. Cyo kuvuga ko bya bindi ati umuntu azopfa umugambwe uzobandanya. Bazo mu mugambwe wabaye uko uzokwama nta mweneyo. Je nabonye umupuruna raho ariko ari yamamaza ngo warunga umugambwe ngo mwene kumugambwe yagira umuntu. Umugambwe si shirango ry'umuntu. Uravyumva? Umugambwe ni w'abantu. Namba keneye ko umudepite mu nzira imeze neza. Sivyo? Kandi iyo urashika muri CNDD-FDD chamuna amashingiro pambane urabe yuko mu myaka 5 bo gushira kuri list. Man ivyo birabaho kandi birashoboka kabisa. Uravuga Braza? Navyumva. Ni ibintu bishoboka babonye kandi muri CNDD-FDD nta muntu bashira muri list adafise icyo yamariye abene gihugu. Ibi nabikwambiye. Ariko habuzi kugira ngo nawe umunyamugambwe gasimbire. Oya, usoseka muko mtu ayinze utari ndani. None numanyi ndi hande. Wanumva yuko ndi ndani bacavuga ati ngo bantumye. Rega nivyo abantu. Rega je ndi ndani ushegiriza ko natumwe. Ivyo abantu. Ibi mvuga nga. Ibi mvuga. Uragenda ubazi ibintu baze nka Dorian umuvugizi w'umuganga. Atenge asamiye jumye. Miye ni fana. Mimi man. Ngamba jezi ya Brazil nga. None uko Brazilier? Niko Burundi. Sasa Mura fana equipe nationale ya Brazil urayifana? Yego na Real Madrid. Na Real Madrid urayifana? Sawa rero. Harero abantu benshi bambaye impuzu y'umugambwe baca bitwa directement abanyamugambwe. Me ndafise droit ubona uburenganzira mwabwa n'ibwizwa shingiro bwo gukunda umugambwe. None kubera iki? Ega ni uko kwambara impuzu ya Senere cyangwa ya Iprona areze. None kubera iki none biza mu mutwe w'abantu y'umunyu yambaye twe kwibakura mu mitwe. Bibaza yuko uwo muntu ari umunywanyi w'uwo mugambwe. Amatora rero nivyo nyene egivyo wese umugambwe wabikora. Nk'ubu jewe nitwa umunyamugambwe. Vyongora kubigusigura ngo uvyumve. Mugabo jewe umbonye ko ntari umunyamugambwe kandi nambaye impuzu y'umugambwe kandi nkatora ujya mugambwe. Wavyumva Braza? Biroroshe yo kukumvisha yuko gushigikira ujya mugambwe. Ko ujya mugambwe man niyo servo y'igihugu niyo mutima w'igihugu Braza. Ufashe ukaha umugongo. Wavyumva? Ufashe ukaha umugongo. Manake wewe n'ivy'igihugu manake wewe wamaze kwideconnecta direct n'igihugu. Kwa niwe wiyumvira vyose. Hatena Braza ubunye hinjiye henda kwereka dusigurire neza iyo umunyeshuri yambaye uniforme bavuga tujyane bijya n'ivyambara aho umurabura wese bijya yambara umunyeshuri cyangwa umusirikare abafise abavuga tujya yamenze yambara ujya mwambaro n'umusirikare
ni umusirikare. Urumva urinze wambara umwambaro ruvuga wishirahamwe kanaka no kuburi mu gishira hamwe. Oya none ni nkuko none no muri banki ntibafise ama uniforme. Hariho abari mu kazi iyo ni fonction. Abari mu kazi abari none ndakubaza. Hariho fonction kuri karanga muntu. Okay kuri karanga muntu yawe. Hajya kuri profession. Abantu bigera ngo profession ngo send defded. Oya. Oya. Kero. Ega na profession y'umugambwe. Uvuga ngo profession ngo ega umugambwe nishira hamwe ridahari ega umugambwe nishira hamwe ridahari inyungu z'amafaranga. Ngarumva kuri cyo kintu cy'umwambaro umuntu arinza kubona wambaye umwambaro. Umugambwe nishira hamwe ridahari inyungu z'amafaranga. Byarubitse. None urumva yuko kuba kazi. Ego umugambwe nushobora kuvuga ati ngo je nkorera ngo ni profession. Mugabo uri umusoda na mitoro buyifise ni profession kwishure naho. Babyo uri munyeshuri ni eleve ntibayandika kuri karanga muntu. Akaza akora eleve. Aho usanga naho kuri karanga muntu akiri ko eleve turagira mizaje ya karanga muntu. Oya cyane ni sa. Urabiva bras. Biratandukanye. Umugambwe gushigikira umugambwe sivyo biratandukanye no kuba gushigikira umugambwe kubera je ndi munywanyi ni hamwe mvuga kwera aho nuhaze hava nta bantu urumva ngo babahaye ngo amashano ngo n'amasumo nabo urumva yego namaze hari abantu baba bavuga bati reka umugambwe ndawukorere sicyo ndawuronderako mfise inyungu wanje personnel nabo abantu uzosanga mwirigara bariko baridoga kubaza ngo cyo umugambwe ngo ndawukorera imyaka ingengo nakimwe ngurama jeri yo myidogo tuzohurira hehe naye na wanumye nanone magaye narizanye ndaze ndakora ibyanje sibyo mejeje nkabona ati ni sawa gacha nigiye hari impembero nza kurondera je aho wishoye byashaka kibazo twatangura ngo nango ikiganiro ko bahawe amafaranga none ndakubaza mbwira nzo kwidogera kuko tumiza tumubona hajya sha ari mu vyunguka ashari mu vyunguka kwe nukuri ko imandi mu vyunguka ko nukuri none ndakubesha gute none gashya ko je ko nkamisha amaro umutekano n'umwidegemvye nifitiye ivyo vyunguka vy'iwanje uyu mugabo rero ntaburi nyishago man ibe man braza mugihe nzobaho nzi neza yuko amahoro man we mwashima Rusizi braza baho gupita Rusizi Gamwe yabwe bariye kweri ivyo wariko rambara nfise umwaka ari kintu batazi ubu abarundi baheruka guhunga 95 uyu muntu witwa umurundi ahunga 93 1995 pas 93 93 nta bantu bahunze 93 ivyabaye bari déplacer hari aba déplacer mvuze bimwe ahunga n'igihugu kakivamwo kavuga uti ngave mandagiye hari impamvu yumvikana hari ryari aho bahunze intambara 1995 il y a 30 ans kandi hari mu kwa gatanu igihumbi kimwe amajana 995 ni naho abanyeshuri bavuyenga n'ubugenda tugende hajya muri kaminuza y'u Burundi uraza kubona icibutso cy'abahutu bahiciye niho abanyene cyoro neva n'abandi bace bagenda bifatanya n'abandi bari maze gutangura kugira resistance bace bashinga FDD Romba Gabras nenda apa nitwe kwa mubara cumanuka uze pale utakiona pale namaze kubona kija kiboro haja kija si kimoni bashi haja ponye iyo ni histoire izwi igihumbi kimwe amajana 995 niho abarundi bahunze bafise impamvu yo guhunga kubera bari kubararaswa na leta eba c'est-à-dire nawe wavanga ugahungira mu Kirundo komandema yavanye ati yahungiye ngaho mufati ica ariko uravuga ngo abarundi bahunze 2015 twumva ko ari abarundi bahunze 2015 biyatandukanye niyo mpamvu abantu dutandukanyirize rero gute ibyabaye mu bihumbi 2015 hari umuco w'abarundi wagumutse urabimva Gabras hari umuco w'abarundi wagumutse ukora ibidakogwa bamwe bahunze ibihuha abahunze ibihuha benshi baratashe haronye batashe mugabo hari abandi bamwe bari bahenzwe kuba ntumbwira yuko wahunga ugacha kuri frontier ukagongesha passport twese uko twahunga braza
twebwe ibombe barayikubita haga turi nga bamwe bagapfa abandi tugakwegana n'imigozi uzabaze hariya za Makamba ingene baca muri Maragarazi unahunga kwa document de voyage barakugongera pa munyumugeze mugira ico gihugu cya widekara ukitumurefishi uko siko twe twahunga bro ivyo vyabaye 95 ibindi vyaba abandi 2015 hari abapete bavuga bati Jesse cyaka izingorane agacha yivira ku Musaga kaza kwiposheza mwirohero sivyo cyakidugira rugo yakiberayo biheze baritahiye kubera hariho umuce w'abarundi bari bagumutse kandi bari baki kandi mwana muto barabaye maîtriser igihugu kirasubira kandi kwa normal navyo yari insécurité gusa isanzwe niyo mpamvu hakoze igipolisi cyane mugabo mu ntambara akora igisoda umva yari intambara none ari intambara mugabo 2015 yari insécurité rero umuntu insécurité rero ununga uri déplacer umutekano wanje urabangamiwe reka ni déplacer mugabo handi naho namahoro ahungabana ugatandukanya amahoro n'umutekano uno musi nawo Burundi nawo buri mu mahoro n'umutekano n'imideganje turawufise na nivyo witwa ivyunguka ivyo rero kuri je nivyo niti vyunguka rero abantu bari bafishe gukamisha ihungabana ry'amahoro n'umutekano n'ubumwe bw'abarundi atashye n'ubumwe bw'abarundi ubumwe byose nibaza yuko yataba ino ntwaro nukuri ndetse ukubesha jewe umugore wanje namukuye muri ipro izina ry'Imana nitwa tubana ko nukuri hano bari kumva yugenda gute we ni nyanzi ya wapi me uno munsi twagiye mwijenda abati ubu turahana mari barasupimye byose uramvaga bro uribuka igihe FNL iza paripeutu balance karema tunumugambo no gutopa paripeutu eski yabara abantu bavuga bati turashikiye ibya moko niki bari kureka FNL kitwa paripeutu bavuga bati no nta mugambwe no mushaka kwitiriga ubwoko ngaha namba nejo ubundi ukeneye kugira intervention kibanze umenye kwandi ibi by'ama division byavuye muga avec le temps hazogiye biva kwera ndiko ndaraba iyo CNDD kiradutwara ndabona neza yuko hazogera igihe bivaho kuko no munsi tuko turabona neza yuko twese turabarundi ego yes bakubarira ati rero akaryoshe rigahora mitama uri simbizi wasema vumba novuga benshi bamuzi ku mazina menshi umunyoni uvuga Buda amazina menshi cyane menshi gose ego muri minsi rero abantu benshi kumbure inyisho bari bakereye kuva zivuga ka simbizi wasema vumba nk'umujene kumbure yashigikiye umugambwe uri ku butegetsi na cyane cyane muri propaganda wari urimo wagerageje kudusigura neza utubarira yuko atamafaranga wari kurakorera kwari gushigikira natanze ijya bavyita ari umuntu yambaye ije ati ngone simbi ngorone nako na telefone mu grand frère yaraho ati numu secrétaire wa campagne muri CNDD muri zone Buganda ngone nguzo dushigikira ryari bore duterera mbwa jinteranye naje kwitanga kandi yitanze ku rwego rw'igihugu naritanze au niveau national none naritanze vraiment intererano vraiment ndibaza umugumya banga wese ahari arazi ko natanze intererano yiwanje jewe naritanze imbuga zanje ndazitanga abandi bampa ivyunguka kugira ndabashire ku rubuga kwaje ariko simbizi burya mu kibano nta izine impact zitameze neza kukwinuba kubera yuko wonyinuba bihereye kabyari byo bababesha indi yaguhenze oke tuje abagenzi bawe ufise hanze kendi bongo indi yaguhenze ngo barakwinuba wapi bakubaza twereka ivyo bintu wabigiyemwo ni bibi cyari tubimenyere mu ba influencer umuntu akwemera no kuvako ahubwo uno mwaka wa 100 wese abafollowers benshi ubwa mbere muri 28 jours naro wasanga mfise 2 millions mugabo ngeze muri 5 millions 600 zabakurikirana urumva yuko ahubwo byaranyongereje audience nikimenya ndakubwiye yuko akuri test kamenge hari aba jeune benshi cyane bambaza ati bitangura sangapi twokuraho imipira imipira yaragurishwa arumwe nawe yanyandikiye ngo urumva ngo imipira ngo baga wapi ati jeje naguze imipira ine
j'ai acheté cash 5000 francs gutanze 20000 ya imipira ine. Imipira ine 20000 tanze 20000 ngo imipira ngo bagenda ngo barayigabira abantu. Nanje naraguze ine ndaronka ngo ndayigabira. Urumva bras nanje naramuhaye umwe bari naramuhaye umwe nayisigana na tubiri nza ndamesa nambara kandi ko bitahura gute cyane abandi bantu bashaka kubitahura bo bitahura gute bavyumve neza yuko atakibazo kirimo kuko benshi ari abagitinya braza umuntu wa mbere yogize ikibazo ni jewe nanje nta kibazo mfise kumbure se ugutinya kuja mu mugambwe CNDD ariko bari babateye no kuja no mu yindi migambwe benshi baracati jayo ni ndakubuza mwabo vyiza nuje muri equipe itsinda rero gutumwanya rero uzogenda guhangana n'umuntu batagira inguvu igamo kubitigwa hamwe ariko urumwana bubi ko kutashikese uko utashikira uzeya mukombozi man nta mukombozi noshigikira nta kanandi purusa yo pfaronse je mukombozi naramubwije ukuri ni mukombozi basi shika ku paroisse usaba macho unamubwiye mu Kirundi je naba inspiré hariho video iraho ntuze yageze kuvuga inde SG avuga ingene gwasa muri EAR yamubwiye ati ngudusaba amajwi turaguha yigira ngangari witwa Katira mbari kete yashagenda yisabira amajwi acha barayamo ati mukombozi nawe Saint David nga ayi Bujumbura ati mgigu ati ntukangwe n'ubujambo bwa Pacifique nabandi baga ni muromo tuba amaze kubakagura uribuka ntunzenya ingene Chimamanda Moses yarafise inguvu misi yetse ingene yatakaba pasteur aronka audience mu nyuma cyatangura kuzarataka leta cyo turamutora cyo maka ya audience yose bafise audience mu Rwanda bisigura ko ivyo avuga byose ibice 90 kwijana biraba abanyarwanda nta murundi akinteresa na content iziyo urumva braza ko umunyarwanda araguha yagize mwe murundi ntavyo yabonye urumva ico kintu na notification uronka baramuretse urabyumva dasohoka induru zabo bantu batera abantu ubwoba nisanzefe uravyumva hashaze rero bamesha twebwe cyo tureka abantu kuri ati naho bababesha ukuntu ibintu bimeze uko wowe bazokunyuruza nka Pacifique yigeze kunyandika ko ngo uzosaba ubuhungiro ati none wowe ndabaza ati none wewe ko asavye ubuhungiro nawe yari yakoreye umuganga Saint David sinawe ahubwo abamukurikiye ni bamusanga mu buhungiro urumva bro ukuri ku bintu genda bibona hamagasha kwereka no baratera induru braza simbizi ko muri rero dusozera novuga no gusaba ijambo rimwe yego udusigirira uburyo après amatora après ubwo butandukane kumbure y'imigambwe tuvuga gute kuyishigikira tuvuge gute tuvuga kuyishigikira nyene dukoresha iyo mvugo wewe unuvuga uri de mukombozi mu rurindi mugenzi wawe nawe ari mu vyiwe hariya et après ça après les élections muzosubira kandi muhure kandi mutwenge mu ryohego bitandukaniye na kera uko byatanguye le 9 president atanguza akubiti ifirimbi yuko kampanye tanguye yatanguye abahiganwa bose bari kumwe mugabo ari abandi baboyikose ivyo bamwe nyene usanga bafise amaposition yabo nyene umva yuko bamwe bakamisha utumva yuko abarundi bafise ubumwe byatanguye abahiganwa bose bari hamwe ni uko n'amatora aheze ni fair play y'abana bras nagutsinze nakundi baramuca mufatana kwa mugabo hariho nk'abantu nyamigambwe imwe badoye rumve ngwane zihari nuko imigambi presque yose bavuga ni sanzwe cyashigwa mu Saint David ngwane cyaba bafise ivyiyumvira je no bahanura yuko basongeye sana bakore wowe uzanye proposition ingana ama devise yoboneka sivyo apana proposition zo kubobotetse projet bamwe badufitiye nuko dukora cyane twe export tugize umwimbo turonke ibyo dushora hanze abandi rero baracyari mu byo kugira gusaba imfashanyo urumva bras iyo projet igifashanyo urayisaba bakayigwa cyane bakayikwima kandi wopangira imigambi ku mufuko w'ubundi nivyo rero cyabaza rero nk'uyo apangira imigambi ku mufuko w'uwundi muntu wundi mugabo none ifite izindi ngwane ziyo uranzi yuko iburaya hari abantu benshi basegerereza nibaraba ari umuntu turako turavugana kuri apere ryari kwera mbare ati ari umuntu gashemeje guhamahera ubunyene meje kumuha $10 kwera muzungu ariko aransaba voilà
ari umurundi ari abahari uwo nyene azi ko afisha segereza ngo arafana kupatia segereza ufasha nyana kupatia ko na condition fulani yenye ari makondition runaka agomba ko exige kandi uguhaye simbizi aragutegeka rero niyo mpamvu rero nk'ubu ibyo byo kuvuga ati ngo bogira ayo maprojet yabo atuma tuba mayibobo wapi jewe ndasupporting umuntu ambwira yuko mu migambi azokora jewe nzokora cyane hama ndo nk'amafaranga atuma ngura ibintu hanze uyo ndo nayo kubera ivyo ni twese mugabo zamfashanyo hamwe azoca batubuza twese no gukora ate bana ubu kamera bwose ni muzingi kabisa tuzobafashirizaho muri simbizi je ko mbere ndagushimire cyane brother ndagushimiye gose kweli kushukuru sana kabisa kweli wampaye kabisa ivyumviro ntarinzi kumbure abajone nka wewe shobora kugira ivyumviro nk'ivyo hama ndabahimiza rero yuko sinzi amasano emission mwijirako n'abatari bwavyumve surtout nsaba n'umugore wanje yuko urukumu ari kuja ku nkona mukadirisha imbere y'inkona kandi je n'ukuri bazomba barire kweri jewe nzobirikodinga ko ndiko ndatora yego kandi uburenganzira bwa kandi urumesha makuru wahe nkora ku hehe je ndumurundi mpabwa uburenganzira n'ibwizwa shingiro bwo gushikiza ivyumviro byanje uko ndavyumva simbizi wasema vumva se umunyemesha makuru wahe nkora kuja kinyamakuru yigenga umesha makuru kandi navyo nuko kumesha makuru yigenga utegeza ko yesu bitakaranga mutima ko kumesha makuru jewe nanje itegeko ngira ko ni rimwe ni ngingo 31 bwizwa shingiro imwe burenganzira bwo gushikiriza ivyumviro byanje uko ndavyumva uburenganzira bwanje kandi ubwo burenganzira bufise buri murundi wese gushikiza ivyumviro gusa rero ivyumviro byanje ndose ndabicisha mukaba abanyarusaku ngo muraza kubiraba musine condamné mie aja tuza kubikonsoma tuba twiso abanyarusaku none nije mba nabahamagaye je nk'ubu nyere ndashobora gutora telefone ngacaniya nije ndavyiyandikiye nije umva nicyo ndatanze cyumvira ariko nk'umu influencer nije nacanditse niyambaye imuzi y'umugambi nije ndayambaye mugabo wowe ukuye kubyinterpreta moi je suis pas responsable je suis responsable de mes propos mais je suis pas responsable de ton avis sur mes propos ariko akenshi murakoze kwandika hajya hejuru ati muze murabe ati ngahamagarira abantu bande inde bamagarira neze reka duheze kuzokora jewe umviriza ivyo mvuga ndavyemanga nije ndabivuze ko n'uburenganzira mpabwa n'amategeko y'igihugu andekurira gushikiriza ivyumviro byanje kabisa ubwo burenganzira ndabuhabwa nuko nawe ubufise nuko na sike yabufise nuko na kapitene abufise nuko umuntu wese agize iki abufise rero je namwe byanje ndabivuga ugakunda ivyo mvuga muncira urubanza oya ni byanje mugabo ubonye ivyo mvuga yuko ari byiza mugiye ati nanje urazi ko abantu benshi mama bambaye ati nanje no bivuga gute ngatanga uruvuga rero twese none zera tanguye kuri 0 abone ungeze mfise plus de 50,000 kuri Facebook YouTube ungeze mu 30 na kimwe umengo kuri Twitter niho abantu bigize abamesha fisi 7,000 n'amajana kuri TikTok umengo namba fisi 1,000 numba ntaco nkoresha Instagram fisi 2,000 navyo nkoresha ibyo cyane mugabo abo bantu bose nabaje kurondera urusaku naje rero nza ndishira kamwe urabivaga brasi abantu batagyorerwa n'ibyo shirako nabo baca bagira iki baca bambuka ati je n'uko ibintu simbiza shirako biratuvurugira ubwenge mugabo nikizombuza yuko namashira y'ibintu bitsimbataza ubumwe bw'abarundi amaro n'umutekano kandi nonga nereka abantu yuko mu Burundi hariho umwidegemvyo nico kintu cyonyene hari abantu bagenda babesha umurundi ngo nturekuriwe kuvuga ibi urumvaga brasi nibinyene mvuga hari abantu bibabatse mugabo ils observent impuissamment. Tu sais cette expression. Observer avec impuissance. Tu peux rien faire. Tanifani, nuri bonyiki. Unaniona tu. Uranyanga mugabo kaguma mbona. Hauna shwa. Rero iyo umuntu umwanga atacu uri bumugire ucumukunda. Naho rero ushakira yungo kiranshisha. Kumva kera muri mubambi. Tuzosubira nawe gutaha bye bye.